ngo wiyita umuyobozi mwarimu umuregent n'andi mazina menshi agiye atandukanye bigatuma abandi ba photographe bagenza kumbure bakugirira jahozi canke amabifu aba babazwa kumbure nayo mazina ugenda uriyita ngo umuregent ngo umuyobozi n'ayandi menshi atandukanye akajambo kumbure ubabwira kumbure nk'umuyobozi nkuko bagenda barabikwita canke ugenda uravyita ko bankakaye ngo nigira uwambe oya jewe no tinyiki ndakubwiza ukuri bakumva kwise ngo muyobozi ngo za nyamagesi none bakwise none uko donc bakwise uko none rumva babona ko ibikorwa bivuga uzamva ngo mbavuga muyobozi nyamagesi ibikorwa ari umwanya babonye ko ibikorwa ariko biravuga niyo mpamvu rero Gozen TV. Neri promoter ndagarutse kwindi ncuro narabemereye ko ntazokwigira mba late namandi update buri mwanya kugira ngo Gozen TV twibandanirize twirira show no musi rero umunsi w'igenekerezo rya 15 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023 twaramutse dukora iki imbere ko ndabivuga kurikirana aho twasanze iki camamare cacu bamwita Maizi canke legend canke umuyobozi n'ayandi mazina menshi atandukanye uno munsi rero twamusanze muri iyi hotel nziza cyane ndabigutuye Elodie Hotel niho twasanze ico camamare tukimubona twibaje vyinshi mbebashe yoba yazanya kana umwana ishushu be amakenga yabaye menshi ariko kumburi kubera ko twari tumufise ko ibibazo bitandukanye na cyane mu bupfumu buriko buravugwa mu ba photographe mu gisagara ca Gitega twahisemwo kumwegera nk'abasatirizi turabimubaza umviriza ivyo Maizi yatwiganiye. Je vous salue monsieur. Salut. Comment ça va? Ça va? Tu vas bien? Moi. Bien. Abenshi barashaka kumenya mbe witwa Paul witwa Pierre hagati ya Paul na Pierre witwa nde? Oya amazina shaduka. Je nafise izina ryanje kandi iryo rya Maizi amazina yanje. Ariko nibaze ko mama na papa batakutaziriye Maizi bro. Maizi niryo zina kumbure rizwi cyane hirya no hino mihingo itandukanye. Me abafana bawe barakeneye kumenya real name yawe. Magara Moise Moses n'ivyo na Maizi yose byose nayo wanje yes ati mwite Musa Moise Moses bivanye ni wowe nuko watahura ikirimo umumizima akwite Musa umukristo akwite Moise Moses byose na Maizi urameze neza ngai kirimi nyene sinze kubisike Hebrew urumva nakikubwira ntabwo wacyumva kumbaza Maizi urameze neza rero safeda Gozen TV ikikurondera ati turakene ikiganiro cawe wifashe gute canke wavyakiriye gute ngiye kweri nta kibazo kwe kuko ikikuru ni kuba neza n'abantu umuntu kamwitaba jewe nkeneye tuganire kunuko aba photographe canke aba shooter bo mu gisagara ca Gitega muri ko mugenda muvugwa ku bupfumu butandukanye ndavuga imiti itandukanye ku bupfumu bupfumu n'ibiki hari abantu bakoresha ibintu by'ibiti ngo imiti amafeye ngo kugira ngo bamwe ngo bagende bafatisha ni nayo mu kazi bakora no musi nahagaze iwanyu aba photographe ivyo bintu nivyo biriko biravugwa cyane nga mu gisagara ca Gitega ko aba photographe aba shooter umwe usanga afise umupfumu wewe uravugwa mu bambere ngo bakoresha abapfumu kugira ngo izina ryawe rishika canke hari bro nzogakuramo muri montage ambwira system yo gutangura gukoresha abapfumu hagati y'abagenzi bawe bose umugendana uwayiguhanuye nini none ndakwaza ikintu kimwe urumva shaje nene atari kwe ibikorwa wowe ukora bisumvya ivy'abandi n'ivyahe donc urumva fate nko warse marché kavyitwaramo neza bakora neza ibintu bikagaragara nyene kubona ibintu meze neza
donc umva n'abandi baravuga uyu muntu yakoze ibintu neza nta kintu ushira imbere nka views aho benshi bagenda bavuga ngo Maizi arishima cyane. Maizi ngo arishima ngo kumbure yibona ko aturuta twese, amusatirizi kumbure ngenda numva amajambo hirya no hino. Uwo rero uravuga ngo cyane n'abandi ba photographe ko ngo wishima ngo ubirengeye abandi ngaha mu gisagara cya Gitega bro, ngomba umuco kuba ubarengeye nta makosa ufise, ubarengeye ari uko ubarenze n'ibikorwa byawe cyambere ukinga akazi ka umuntu abakora akazi kora umva bose ntibajyorerwa kumwe kandi ikindi jewe urumva ikindi jewe sinkunda kuvuga amajambo menshi. Ikibanza wiha kumbure hagati y'abafubandi bagenzawe basanzwe bakora umwuga wo gufotora, wiha ikibanza ca kangahe? Kubganje kweli nkubu dufate niko ndaraba ndi nko ku telefone nkaraba nkabona amasitati nkabona ifoto umuntu yagerageje afite bien nuko hirya no hino hagenda numva ko ndavuga Trezor bamwita ngo ni Oji ari mu bantu ngo bagenda ngo bagusumbya ukuntu agenda arafotora, ntibagiye Orlando nawe nyene ngo ari mu bantu kumbure ngo bagusumbya touch bro sinkinya Trezor ntawuzi Have studio Trezor edit none have studio ego have niki I have urumva shaje none atari kwe je gusa kimwe ibikorwa vyanje ndakora ibikorwa bikabikivugira ni nje umuntu agaragara kokwa abakarakora none wo kumuzana ivy'umuntu umuntu ukora iki nibikorwa byivugira tuvuga byo ngo umuntu ngakoresha umuti wiki je kweri ndi umukristo dufite imiti cyane n'ivyo njana nta n'ivyo onzi n'ivyo vy'inganga vy'ikina n'ivyo onzi. Ijya mbere na mbere bakiguca indasago ubwoba kumbure bwakujemwa ubundi indasago nazuzi bro navyo nzi kweri ntabwo nabikorera hamwe n'ivyo nemenya gute wambwira neza urabe ntuhemukire umupfumu wawe nitwavyima kamera ndafumunda kuri impuzu ndakwereke nyayo ndasago ntavyo nzi ndasago nibiki ngira umwuga wanyu n'umwuga ugoye aho usanga abigeme mukundana bagenda babafuhira cyane kuko nibaze ko mwebwe abaphotographe n'abantu ba mbere musanga mufise amabanga kujya kw'abaganga ndabeshe none amafoto kumbure ukunda gufotora nawe akagutera ubwoba gufotora abari amafoto ya gute ntabwo tubiravye ni Gitega ku bantu bifotoza amafoto ntateye isoni ntabwo je n'amafoto ateye isoni ndafotora kuri wewe amafoto ateye isoni abari amafoto ya gute bateye isoni basi none wewe nkuko bivuze ukuntu basi uvuga ngo amafoto ngo bikini urumva kujya kuno basi umuntu wafotora umuntu ugasanga basi nka bafotora nyene bambaye nyene utupiece tu ino Gitega ntavyo ndabona kweri mugano ndavyumva Bujumbura barabikora ino rero ntabwo babikora kweri sinzi rero navyo ndakora ibintu nk'ivyo. Birashitse urose umwigeme akubwira ati Maizi uno musi ndagukeneye uze kumfotora muri chambre, iyo diri woyikora? Ini Gitega ntabwo icambere ndakwishura ini Gitega ibintu nk'ivyo nibiba uhora ubikora Bujumbura bajenje umba sinjakorera ngorerayo ngiye gukora urubanza nyene Bujumbura gusa ko numva abantu rimwe babikora mugagiye ntabwo ndafotora umuntu ufite amapièce ariko kumbure jewe Maizi icyatumye ndakurondera kuvyo kugenda bakuvuga cyane ngo wiha ikibanza ca mbere bro ntusimbe ikibazo canje ntugitaruka kuko abandi ba photographe bagenze barakwidogera sana ngo ngurishima ngo wiha ikibanza ca mbere uri mu banyuma. Okay bandanya jewe rero vya vrai ikibanza urashobora kuba uciha ugikwiriye kandi vya vrai ukabona ko bikwiriye, abo bandi none bavuga ko uciha bidakwiriye ngo uri mu banyuma kiringa none je uriga nyumva je ngo ngani ivyo vyibanza je ko nama message ku kazi kuba seriye kandi ikindi ukora ibikorwa byakuzanye
ibikoko nivyo vyivugira none bashaka bimpore shaka bimpore pe nivyo vyivugira si jewe ni ibikoko vyivugira mu mwaka kandi ni ngo twege ntabwo basha twabishiramwe ni Imana gusa abo nabo bavuga bashira ibintu vy'imiti byose ndimo jewe okay abantu usanga bataryoherwa iyo babona umuntu ariko ateye imbere kunuku ivyo kwa turi abantu bibaho rero gikuru nkora ibikogwa ivyo vyivugira ivyo ndamvugisha umunwa byo navyasi kuko nivyo vyivugira gusa karite zitatu zikuranga nk'umufotografe mwiza w'igiteganiza gikuru ngo ari umuntu agoye marche raba marche uyubahirize ugenda wambaye neza ugiye wifashe neza ubahirije akazi k'abandi kandi ibintu ukabikora neza n'uwundi araza akakugomwa akaguha akazi niko bimeze hagati y'abatipe n'abakobwa n'abahe benshi umaze gufotora donc abatipe nusanzwe ubizi nawe tipe namwe arabatanga n'amamanza kenshi usanga ari umukobwa ari we ariko bariko bakurondera umugore aba bagira amamanza kenshi none umuhungu yoza kurondera iki niki ataciwe uwo muntu umugore wiwe atari yavuze nkene nakaza gudukorera ibyo vyabaho se ni baki babaho nyene si benshi ubuzi udupostere tungahe ahandi kubigeme kuko abigeme nibo usanga bakunda kwifotoza cyane udupostere ubuzi nka mezi kumbure kuko haraba mudada avuga ati mezi ufotora neza ariko postere ntazonzi kuri wewe uzi nka postere nka zinga donc urumva ivyo uri wewe nka wewe akari kazi kiwawe kubera akazi kiwacu hari abantu bakajamwo usanga basi abona mugenzi wiwe agiye ko ribi ariko araronka utunutu mashaka akashoro nka pareye ngo kanje ko ribi ariko ivyo ko ikintu gasanga ido yawe ugasanga bifisiyo vyavuye cyo kuvuga ngo nabonye naka akakora ibi nibi kandi ndabijemo kandi ikindi uri kuri tere wewe peke poster umuntu basi nk'umugeni ibintu nk'ivyo zo nyene zirizana nyene bizana savide ko ari tara yawe nyene bizana ukasanga nyene umwereka kamuhindurira giri ni nyene bikizana niyo mpamvu nyene nzakatsi nyene kiwacu hari abantu baryoherwa kora umuntu usanga afite umufana wiwe basa mufana sanga Jeff safura biwanje akarawunda afite umufana wiwe n'abantu bakubwiye ngo undi wanyuma je sindi mwihiganwa je nkora ibikorwa bikigaragaza nkaryoherwa abantu baryohewe n'udufoto bamaye akazi birampimbara ivyo navyo kuvuga ngo ndiko ndahiganwa ivyo sivyo ndimo abana bavuga ngo je ndi muhiganwa sivyo ndimwo shaka bashiye ku numero ya nyuma nkora ibikorwa bikagenda neza ndaryoherwa abafotografe batatu ungahe Gitega ubona ko babandanije bavyitwaramo neza bashobora kugutwara inimero yawe ni nkaba ari numero sambye ko je ntahiganwa no buri kintu cyose uja muri competition urakompeta kugira ngo urabe ko surtout akazi kanyu uguma muri competition sivyo kugira bavuga ati dina takazi zina marché azozintwara nico tumanda kwagira ati abantu abafotografe bashika nka batatu ngahe Gitega ubona bariko barakora neza usamaye bo gutwara izina ni nkaba ubwanje ndakubwiza ukuri cyese ko navuga ngo iki niki ivyo siniga ndavyumvira kandi sinubaze ngo ni kuri interview singa ndavyumvira ivyo bintu yogera wimvira ko hoshika hakabu oyaye singa ndavyumvira gusa ije cyo namashira ku murongo nkora akazi neza abamaye marché bashima ibikoko n'ibikoko nivyo vyivugira ibintu vy'umunwa kazi kagenda neza gute ubutumwa kuri bajya abafotografe bakoresha abapfumu no nabonzi ni wabimbwiye je natanga yaho abapfumu barabaho photographe none abapfumu baba je nirabaho none bimeze gute mbwira mu muco aho we kubere bivuga ngira uraza abantu bafite abapfumu bavuga ahubwo tuzobashengetse kuzo bibaho cyane mufuko mu kazi bezi mbere yuko turangiza ikiganiro story yawe mu rukundo rwawe nko mu hitinzi afise amahiti yawe najya amafoto yawe wagiye urakora biba bigoye cyane nk'umwigeme kugira ngo ubone vy'ukuri ko agukunda atagukundira izina muri wewe ubibona gute utandukanye umukobwa agukunda vy'ukuri n'ujya akunda izina ryawe gute
donc umva ko bimeze mu kazi dukora wazi habamwe ibigaragazo vyinshi wishinze rero wewe tabaye hange ngo ukora akazi kakuzanye umva wotera imbere gute nawe wakwishikana ugumo wishinga ngo ko wishinga abakobwa ngo mu biki nibiki nawe wakwishikana wewe kora imwe vyakuzanye amakasi kawe baguha iponyo witahire je navyo kuba ngo winda ngo kwinda urinde mukoga akora iki ibintu byose bifisa umwana wavyo pana kuvuga ngo uri mu kazi na kazi none sivyo bone musaza uri mu kazi ariko nawe urakomeye ariko ndavyibaza ndakomeye muga icyo kuravuga we mbuza turakomeye babitaho uragera muri wa mwanya ukumva ko bishaka biki bya bindi kuravuga ndabitaho navyumvye kuravuga ishambe ndakubwira ikintu musaza igituma uva bagava ngo ndagara mu kazi ukora discipline iyo discipline uvuga je naje ko ribi bana ushika kuri tere ukabona imanzi ukaja kuganira kandi utazi ivyakuzanye kuri vyakuzanye uhejeje witahire kuko hari nk'abadadusanga nyene bashaka nyene nk'umuntu amufotore kugira araye ivyo bavugana kugira bishingira biherangira sinzi n'amaherangira sinzi biherere hiyo mwaje kwere kubwanje je nkoresha akazi bampamagaye ndagakora akazi ndagahejeje tahira nta bindi kwere Maizi umara igihe kingana gute uri mu rukundo n'umukobwa kumbure wakunze no mara ushobora kumara gukundana n'umwigeme ikiringo kingana gute kugira ngo ukundane n'uwundi urumva ibintu bijanye n'inkundo uranyagira se ndiko ndakumva ibintu bijanye n'inkundo donc banza kuraba mu vyumva kumye uyumvamwo kandi ifise ingeso nziza none wewe woza gukunda umuntu utamwiyumvamo ndafise ingeso nziza mutimvanamo mwese ni iza profit cyane gifite kweri wapi mpera impanuro bajya abasore batikingira badakoresha prudence brasa mege kuri abantu kuravuga byashyize basibika kwanyira ikingire mugaye cyo nagusabira si vyiza kumumenyereza ivyo bintu si vyiza kweri ngo kwihangana byanze naho gakoresha ibyo bavango kwikingira kandi ikindi naco bazi ko Imana iriho nguma mwiba ko Imana iriho kandi zogaruka cyo ndabye kweri Maizi imbere yuko turangiza kumbure akantu ntogenda ntakubajije nk'umufotographe kumbure yaduteye iteka kuri televiziyo yacu ikibazo ukunda guhura naco muri aka kazi kawe kiba nk'icyaha cyane akwino shimira Imana gukora wana tugiye gukora nk'amamarché mu mariage make habuza umva ngama mucano waperanye mapire ikingo mucano waheze kwagira ikibazo je kweri nta munsi numwe ndaja gukora marché amapire mvuga ngo amapire yaperanye amapire nyene kushaka mu flasher ibintu nk'ivyo kweri nyacu ndagishimira Imana ibindi navyo vyose biragenda nyene ukaguma cengetera nyene ibintu kagenda bien ko bimeze urukundo n'akazi ubigaburira umwanya gute urukundo n'akazi ukuntu bigabura kumbure ntivyinjiranemo urukundo n'akazi dufate shushu be wawe ukamupangira umwanya wiwe akazi kawe ukagapangira umwanya wawe imigeri ibiri nitereka musaza ntakunda nindira nakubwira imigeri indera kubwira imigeri ibiri nitereka none wewe ufata jango kunguri mu kazi bacifatanya n'ibintu vya by'abadata nyene bavyofatanya ukora ivya mbere ufite umusheri wawe mwamvuze ko mubonana mukaza kubonana mukayaga apare kazi karangiye byazumva vyajana gute kimwe ugiha umwanya wacu ikindi umwanya wacu niyo mpamvu ndakubwira byo nibiyumvira ibintu by'abarozi ntibibaho abantu barero nyamba baroga biraye bikebuke kwera yego kwera baroga bikebuke ko je ndabwire ivyo by'uburozi jewe ntabwo ndabirimwo nakazi ni bikorwa dukora ndumva dushobozwa n'Imana nta kindi kuko nivyo vyivugira nyene muri uwo mwanya kandi twese twashima umukama byose tugayakwe turashima ko biri kose Maizi bashobore kugutora gute kugira ngo kumbure bamwe bashaka agafoto gasukuye
address ndavuga nka imbuga musanzwe mukoresha kuko hari gihe abeshi kumbure social media yaradutwaye umitwe social media imbuga mukoresha ni nkizahe binashobotse kumbure ubahe naka nimero kanyu kugira ngo bize biborohere kubaronka urumva twege turakoresha intuze kuri afise ahantu ushira amafoto kuri BB cyangwa kuri Instagram mezi photography ayibona vyose kanema gakeneye naho muja kuri rubuga amashobora kabona bitagoranye mezi abakobwa canke abadada bakwihomako canke bagukunda kubera ko uri umuyobozi w'abandi ba photographe bigitega kubera ko uri nyiramahiti w'amafoto atandukanye w'amashuti atandukanye ubutumwa kuri bo n'ubutumwa je urumva kweri ko bimeze antesha umutwe ikuru je unyandikiye mbaza kuraba ko ari ibintu by'akazi bazi telefone twege ko arizo zituma akazi kacu ko cha ku telefone sikuraba ko ari byo umuntu ukeneye ibyo bindi navyo shaka ruhande nuko Mezi ni hagera ko yubaka ugwiwe ndavuga ko agira umupfasoni wiwe umugore we uzokubakana n'umwigeme ameze gute afise ingiti umumaneke uwo mwigeme ari apari aba babazwa kumbure nayo mazina ugenda uriyita nguru mu legend nguru umuyobozi n'ayandi menshi atandukanye akajambo kumbure ubabwira kumbure nk'umuyobozi nk'uko bagenda barabikwita canke ugenda uravyita ko bankakaye ngo nigira uwambe oyayi jewe no tinyiki ndakubwiza ukuri bakumva kwise ngo muyobozi ngo za nyamagezi none bakwise none uko donc bakwise uko none rumva babona ko ibikorwa bivuga uzamva ngo bavuga muyobozi nyamagezi ibikorwa ari umwanya babonye ko ibikorwa ariko biravuga niyo mpamvu rero tegeza kubivuga kuko sije zina sije manarizanye uzumva ngo vya muyobozi nkabona umuyobozi nico gituma ubwo bwana bukiza niyo mpamvu rero bwumvise ngira kwa muyobozi ushagira ubwoba none umuyobozi sije nagiyitse guys ni ibikorwa dukora sije navyiyitse kandi mubabarire kweri sije navyiyitse Igozen TV.